Mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye n'amasaha ukurikiranye kino kiganiro, ukaba utaragira sabone canke subscribe curaba musi y'iki kiganiro, aho handitse sabone uca uhakorako, umaze kuhakora uca ubona hari agakengeri nako uca ugakorako, uca ubona handitse toute canke all naho uca uhakora kugira uzoshikirwe n'ibiganiro vyacu vyo hanyuma. Hari ku magenekerezo ya gatandatu n'indwi ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 muri zone Butahana iri muri komine Mabayi ahabereye uruganda rujanye n'amategeko y'amatongo adakumira ico bita mu gifaransa atelier sur les droits fonciers inclusifs. Urwo ruganda rero rwateguwe n'ishirahamwe Zoa Burundi risanzwe riri mu runani n'ayandi mashirahamwe nka IPHB na VNG International mu gushira mu ngiro umugambi bise turashoboye. Uwo mugambi ukaba uri gukorerwa mu ntara ya Cibitoke na Makamba mu makomine ya Mabayi na Buganda aho ni mu ntara ya Cibitoke hamwe na Mabanda na Kayogoro mu ntara ya Makamba. Uwaserukiye Zoa Burundi muri urwo ruganda yashikirije abari bagwitabiriye icatumye babatumako. Nkuko mwayibonye ku butumire twabashikirije akarero ni kanya keza ko gusangira ibi biganiro bishingiye kuri uruganda bubakiye ku gisata c'amatongo kugira ngo turabire hamwe by'ukuri nibiki vyokorwa kugira ngo abagendana ubumuga by'umwihariko bashobore kugira uburenganzira ku matongo no gukingira amatongo yabo. Turaja kubibona mu idonido mu biyagonye zina, ariko muri kano kanya nagira ngo twakire abashitsi b'iteka baserukira intwaro ku rwego rw'ikomine kugira ngo abari batwugururira ibiyabo akanya kabakundiye twatwifuza ko bobana na twebwe kugira ngo nabo nyene bashobore kugira ico baterereye na cane ko ku rwego rw'ikomine aribo usanga hanini bari mu gafata ingingo. Uwaserukiye musitanteri wa komine Mabayi uwo nawe akaba yari yaserukiwe n'umuhanuzi wiwe mu vyajejwe harimwo imibano, nawe yashikirije ijambo ryiwe ryo kugurura urwo ruganda. Mu ijambo ryiwe yanashimiye cyane uwo mugambi kubera ko ari wo wonyene umaze kuza uvuga ko abagendana ubumuga nabone bafise uburenganzira ku matongo. Kwizina rya nyakubahwa musitanteri komine yacu ya Mabayi kwizina rya nyene anejejwe no kuba muri kino kibanza mu ntumbero yo kuguruza ibikorwa by'uyu munsi, ibikorwa numvise mu by'ukuri ari iby'iteka bivanye n'uko amashirahamwe yose tuzi yaciye ngaha nta na rimwe ryigeze ryiyumvira ko abagendana ubumuga nabo boronka uburenganzira bw'itwara mugabo iryo hojo riravuga ati n'abagendana ubumuga nabo abantu bafise uburenganzira bumwe nk'abandi, rero baba bafise uburenganzira bwo kubaho babure mu bwo kwitonda. Yego rero hamwe bishimire bishirahamwe hanyuma kandi bivanye n'uko ushaka gucunguza umwanya umwete intumbero y'uruganda ayumvise hari uko abagendana ubumuga nabo bagira uburenganzira abatumiwe numvise ko hatumiwe barongoye imitumba hatumirwa abasuzumyi bo ku mitumba nziza kuko nibo bazi amatongo ahantu n'abandi bantu. Rero twebwe nk'intwaro turemera ko ibi bikorwa bibandanya cyangwa bibera muri kino kibanza umutekano nta kibazo kizakugorana naho ntabaza, hanyuma sinobicisha amajambo ndavuga ati sisigara inyuma iterambere. Nyuma yo kugurura urwo ruganda
ibikorwa nyezina byace bitangura. Uwari arongoye uruganda yaciye ahereza umwanya ubusanzwe arongoye igisata ntunganyamatongo muri komine Mabayi. Uyu nawe yaciye atangura kubwira abari aho icatumye ico gisata kibaho, acagirwa ko ababwira n'intambuko umuntu akora mu gihe yipfuza kwandikisha itongo. Gisata ntunganyamatongo ca komine ni bisata leta yiyumviriye gushiraho mu gihugu cose, mu makomine yose agize igihugu cacu, kugira ngo yorohereze abenegihugu mu bijanye no kwandikisha amatongo. Mu myaka iheze, mu myaka 2009, abenegihugu kugira ushobore kwandikisha itongo warinda kuryandikisha ku rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ko kugira uronke urupapuro ndangatongo, urupapuro rwemeza ko iryo tongo ari iryawe, wategerezwa kubanza kuja kuronderera i Bujumbura. Leta rero kiravuga ati kugira twegereze abenegihugu intwaro, iravuga ati turakwiye gushiraho igisata ntunganyamatongo mu makomine. Naco gituma rero muri iyo ntumbero leta yacishiraho ibyo bisata ntunganyamatongo mu makomine yose, kugira ngo bifashe abenegihugu mu kwandikisha amatongo yabo. Rero no muri komine yacu ya Mabayi ntiyasigaye inyuma, aho mbere ico gisata ntunganyamatongo catanguye gukora gicerewe, kuko ahandi babitanguye mu mwaka wa 2010, mugabo iwacu Mabayi twabitanguye mu mwaka wa 2017. Rero mwo kwibaza bati mbega itongo nindakwiye kwandikisha itongo? Umuntu akwiye kwandikisha itongo. Sinzi mwe mwumva ari nde kwandikisha itongo? Yego. Mwene iryo na cane cane se mu gihe hasanzwe hari ari we mwene iryo cyangwa se ubwo mu gihe asanzwe hari nta wundi yuko umuntu mwumva ko yokwandikisha itongo. Yego. Je nibaza ko ari umuntu aba afise itongo. Nibyo, umuntu afise itongo yaguze, itongo yagabiwe, itongo yatoranye. Ubuze kugabirwa murabyumva, ushobora kugabirwa na leta cyangwa ukagabirwa n'umuntu asanzwe. Itongo yatoranye cyangwa itongo yagerereye, kubera ko kera warasanga ko bagerera amatongo, bibaza kugerera musanzwe mubizi ko rino rufasha kugerera bisigura iki? Kugerera umuntu akugabira. Umuntu akugabira ariko urakugabira Cyangwa irya leta bakaguhereza hajyana byakorwa kera, mugabo bibaza ko batakibikoresha. Rero ni umuntu afise itongo ashobora kwandikisha itongo. Ishirahamwe ryo kwandikisha itongo, ishirahamwe mwumva ryo kwandikisha itongo kubera iki? Numva ko kuryandikisha nk'ishirahamwe ntaho yoca nk'ishirahamwe kugira ngo aryandikishe ridafise kuwariserutse ko ari karakaza kari hamwe naryo, ashobora kuba yararyiguriye cyangwa ashobora kuba yararigabiwe muri izo nsiguro. Mwajya mu bakire nta ishirahamwe ntabwo ryo kwandikisha. Ishirahamwe ryo ryandikisha mu gihe ryagiguriye. Nawe Ego ndemeza neza ko bishobora kuryandikisha mu gihe ryagiguriye cyase mu gihe barironse nk'ingabire umuntu abagabiye. turakoze. Ni ukuvuga ishirahamwe cyangwa association naryo nyene rirashobora kwandikisha itongo. Twabivuze ngaha ni nk'umuntu asanzwe, kuko ishirahamwe naryo rirashobora kugura itongo cyangwa rikarigabirwa. Rero ico gusa kitokunda nuko ryotorana, ishirahamwe ko ntiritorana, mugabo rirashobora kugura cyangwa rikagabirwa. Muri iyo ngo rero n'ishirahamwe naryo nyene rirashobora kwandikisha itongo. akabazo ka
kwishyirahamwe n'ikinama ikorana gisuzumiza mbe boca baryandika witiriye k'ishyirahamwe ke botora umwe aryitiriye mu bwo bw'ishyirahamwe. turakoze ishyirahamwe riba rifise uwurirongoye kandi riba ari ishyirahamwe rizwi. Ishyirahamwe rifite icyo bita stati. Ishyirahamwe rifise uwurirongoye rirashobora kwandikisha itongo mugabo ryandikwa ku ishyirahamwe mugabo rikaba ryaserukiwe n'umukuru w'iryo shyirahamwe canke ubundi wari we wese canke umunywanyi asanzwe mu gihe yahawe uburenganzira n'abanywanyi bose b'ishyirahamwe ryo kuza kwandikisha iryo tongo. Igituma nayo ndakibagize kucyo muransigurira nanga ko wawundi aryitiriye kwiyo bakura mugabo rwaho kajambo k'ishyirahamwe kwaserukiye muransigurire kirumvikana. Aswanga igiti cyashyirahamwe karakara none ku bwanyu itongo tuvuge ko Pierre afise umuryango afise umugore n'abana mugabo barafise amatongo bashaka kwandikisha ashika kuri 3 kandi ayo matongo umwe wese ntaramenya ati wose wabo ntaragaburira abana biwe itongo twoca tujya mwumva mu ryo kwandikisha ninde uryandikisha yandikisha se kuko ntabaragaburira atabarabagaburira mu mwanya barasabagaburira nabo numva wamanasura rero itongo ry'umuryango mu gihe amatongo ataba aragaburwa canke amatongo no kuvuga riba riragira uwo ugiye gukira riba rikiri kuri serugo. Iryo tongo ryandikishwa na serugo ariwe mukuru w'umuryango canke atagihari rikandikishwa n'umufasha wiwe. Nta mwana w'umuhungu uvuga ati ndi mukuru nje kuryandikisha oya ryandikishwa n'umukuru w'umuryango mu gihe adahari rikandikishwa n'umufasha wiwe. Ibyo bintu muze mubitahura kugira ngo umwe wese yumve uburenganzira bwiwe ntagire umuntu usanga yinjiye mu burenganzira bw'ubundi. Yego nakoze akabazo mfise ni mu gihe ngo papa yoba yararyandikishije hama akatugaburira ese muri ico gihe naje ndemerewe kuryandikisha kandi papa yari yararyandikishije canke ncamoriki bakoze uraza kukibona mu uraza kukikwibutsa urakibitsa ahantu uraza kukibona mu kanya. Rero twamaze kubona abantu bashobora kwandikisha amatongo kandi twabatahura. Yego urakoze ko nta mwana ashobora kwandikisha itongo. Ikibazo nshangira n'igihe ababyeyi bose bitavye hagasiga umwana mukuru ashobora asigaranye n'abandi bantu ashobora kwandikisha itongo. nabikoze neza y'ababyeyi bagihari bose baritavye nibo baba baritavye mukamubisaba muvukana kugira aze kuryandikisha muramuha ico bita uburenganzira bwo kuza kuryandikisha ico bita procreation kugira ngo ntuzoze kuvuga ngo niryanje jewe jenye nije naryandikishijeko uhavuba guhunga. Kuko dugere kubona abantu bashobora kwandikisha amatongo tugire turabe mbega bo kwandikisha ya matongo kabo bantu bashobora kwandikisha amatongo twabamenye mbega abo bantu bo kwandikisha aya matongo sinzi muri mwebwe mushobora kumbwira ubwoko bw'amatongo mushobora kuba muzi ubwoko bw'amatongo muzi. jewe ushobora gutahura butatu. Ubwa mbere itongo dukunze kwita nk'igisekuru ni ukuvuga uhawe na papa wawe. Irya kabiri ni itongo wiguriye ubwawe. Irya gatatu ni itongo ushobora kwita nk'ingabire umuntu ashobora kukugabira igihe byashitse. Ego
ntarindi ndabireshe guhabwa na leta bibaza ko aricyo kintu. Rero iyo tuvuze ubwoko bw'amatongo hariho amatongo y'amakurano, hariho amatongo y'ubugabire, hariho amatongo yo gutorana, hariho n'amatongo yo kugira ngo tujye turabivuga. Ariko kandi ayo matongo aragaruka akajamo icyo bita amatongo yo mu misozi, amatongo yo mu misozi, amatongo yo mu bisagara canke amatongo yo mu myonga, sibyo? Rero ku matongo yo mu misozi, ayo matongo yose arashobora kwandikishwa havuyemo aya leta. Matongo yo mu misozi, ayo matongo yose yo mu misozi arashobora kwandikishwa havuyemo amatongo ya leta. Ku matongo yo mu bisagara nayo, amatongo yo mu bisagara, tuvuze mu bisagara ntabwo tuba tuvuze nk'Imabayi, oya, tuvuze ibisagara n'ahantu urbanisme iba yarerekanye ati igisagara cy'ingaha gica ngaha. No urbanisme ntiragerayo, dusanga mu Cibitoke, Bujumbura n'ahandi. Rero ayo matongo nayo nyene ntiyandikwa mu gisata ntunganyamatongo c'amakomine. Ayo matongo yandikishwa mu gisata c'amatongo cyo ku rwego rw'igihugu cyo bita titre foncier. Sindi ko muza mu Rwanda bavuze ngo bagiye kurondera amatitre, mu Rwanda ko muza mu byumva. Izo rero zandikishwa ku rwego rw'igihugu. Amatongo yo mu myonga, ino nibaza ko ari imyonga iriho. Bazi kare bakarora ko umwonga ngaha n'akandi. Umwonga w'uzi aha. Umwonga aho nyene mu bisharico. Umwonga tugwe ntakarorero. Nihereko nko mu rutabo iwacu, hajya mu rutabo ni n'umwonga. Hajya rero nk'amatongo kubera tubona ari mu kiyaya. Rero uvuze ko umucibitoke ari mu mwonga gusa canke mu rugo, mu mwonga wose. Hajya naho nyene ni mu mwonga mugabo hona ibisanzwe hajya ahurira abantu benshi. Okay. Wewe gitahura muto Umwonga ntabitahura nk'uko yabivuze mu rutabo, twovuga ko ari mu kiyaya cy'umwonga, sibyo? Kubera iki hariho uruzi ruhaca, rusanzwe ruhaca rufise umugende wawo. Nimvira ko ariyo mpamvu twonyita ahantu hose hari uruzi ni mu hari n'ikiyaya, hari n'ikiyaya cy'umwonga. Mbega umwonga n'isoko nico kimwe. Kubera kenshi isoko usanga ari hagati. okay. Rero umwonga mu majambo make, umwonga naho hantu hose hama hari amazi bashobora kurima no mu gihe cici, amazi adakama, aho niho bita mu mwonga. Ahantu amazi adakama bashobora kurima no mu gihe cici, aha nibaza ko hari aho hantu rero bita mu mwonga. Aho hantu ntandikwa, aho hantu nta rupapuro na gatongo woharonkera. Itongo ryawe nta handi witura igisata ntunganyamatongo ca komine, kubera ko gisanzwe gikora gikorera, kirafise aho gikorera, ucitura ugisanze aho gisanzwe gikorera. Ni ku ntambwe ya mbere. Ku ntambwe ya mbere ikintu ca mbere ubanza gukora, ubanza ukaza gusaba kwandikisha itongo. Tubyita gusaba kubera iki? Tubyita gusaba kubera ko dukorera ku rutonde, hataza kuba umuntu ari nk'ibutahana canke mu ruhororo, uyu munsi adutelefone ngo ngwino mu mpimira itongo, wibutahana acadutelefona ngo ngwino mu mpimira itongo, uwo ku ruhororo acadutelefona ngo ngwino mu mpimira itongo. Oya, nico gituma
dukorera ku ntonde z'ingene bagiye barakurikirana kuza kwiyandikisha. Ibyo nabyo bikaba bibera mu gisata ntunganyamatongo ca komine gisanzwe gifise ibiro kw'ikomine. Rero uje gusaba kwandikisha itongo utezwa kuza witwaje iki? Ubwa mbere ko gusaba kwandikisha itongo bikorwa n'umuntu ku bushake bwiwe, nta gahato karimo. Nimuce mwumva ngo leta nuko yashizeho iki gisata ntunganyamatongo, ntabwo yagashizeho kugira ngo ikivuga ati mwese nimuze mwandikisha amatongo yawe ku nguvu. Oya, umwe wese bivanye n'ingene atahura ibintu canke akamaro yumva ko kwandikisha itongo. Nico gituma bavuga ko umuntu wese yandikisha itongo ku bushake bwiwe. Nta muntu bazoza guca igitansi ngo nuko yanse kwandikisha itongo, ariko gusa ingaruka zo kutandikisha itongo nizo azoza kubona, canke ingaruka zo kwandikisha itongo nizo azoza kubona. Rero kwiyo ntambuko ya mbere yo gusaba kwandikisha itongo, turabe ibintu umuntu ategerezwa kuza yitwaje kugira ngo ashobore kuba yoshikira mu gisata ntunganyamatongo bamutunganiriza. Ubwa mbere ategerezwa kuza yitwaje fotokopi y'ikarata karangamuntu yiwe. Fotokopi y'ikarata karangamuntu yiwe. Akaza yitwaje agapapuro k'ubuguzi bw'itongo yaba yaraguze, aho ni mugabo waraguze itongo, kajya agapapuro mwandikirana n'uwo muba mwaraguriyeko iryo tongo, akaresi uragenda ukakagirisha fotokopi, hanyuma ukazana ako gafotokopi kari kumwe n'iyo fotokopi ya karangamuntu. Mu gihe ari itongo uba waratoranye, utuza witwaje icegeranyo c'umuryango canke se icemezo c'umuryango. Kubera iki? Kubera ko ushobora kuza kwandikisha itongo ko twe nituba tukuzi, ukavuga ati iri tongo ni iryaje niryo natoranye. Nico gituma tugusaba ivyemeza by'ukuri ko iryo tongo ariryo watoranye. Ivyemeza rero by'umuryango barabitanga mu muryango. Umuryango uragenda ukakwandikira ukavuga ati twebwe umuryango wa naka twarahaye naka iri tongo rirahanaha rihana urubibe na naka arikoreshe icyo ashaka cyose kuko ari igiwe twamaze kurimuha. Umuryango wose ukatugusinyira, mbere bishobotse n'umukuru w'umutumba akajamo, hanyuma mukaca mujana kwa mustanteri akabashirirako sukuvere. Ico gipapuro rero muca mukizanana niyo fotokopi ya karangamuntu. Aho ni mu gihe itongo ari iryo uba waratoranye. Ku buguzi nababwiye ko mushirako agafotokopi k'ubuguzi. Hanyuma kwitongo uba waragabiwe. Itongo waragabiwe utegerezwa kuzuzanye agapapuro canke se urupapuro rw'ubugabire. Muribuka neza ko kera leta igitanga amatongo hariho impapuro yatanga zerekana neza itongo ko bari guhaye. Rero urufise urwo rupapuro uraruzana fotokopi yago. Muribuka ko ubwa mbere amatongo yatangwa, abastanteri baratanga amatongo, kandi urumatari nabo nyene yaratanga itongo, n'umushikiranganje mu byajeje harimo iby'uburimi n'ubworozi nawe nyene aratanga itongo. Ariko ubu siko biri. Umustanteri ubu nta tonga gitanga, guverineri nta tonga gitanga, umuntu wenyine asigaye atanga itongo ni umushikiranganje mu byajeje harimo iby'uburimi. Ukazogenda ku mustanteri akakubwira ngo naguhaye iri tongo n'igi wawe, akakwandikira akantu ibyo ntazoba ari byo, azoba guhenze, nta tonga azoba yaguhaye kubera ki nta bubasha abifitiye. Yego, aho ashobora nk'umuntu agiye kwandikisha, ntaho ashobora kuja kwa minze aho kwa minisitiri akamuhenda ngo
niryo yagize kandi atari iryo amuhenze ahenze neza akacamo urupapuro erega harabatekamwo akacarubuta je nibaza ko nawe afisa abamukorera amatohoza yarinze ari uguhatwe nagutokwa kurwandikira itongo oya yaruguhaye tuba twamaze kuronka icemeza ikindi kibazo usanga nini wacu mu misozi usanga n'umuntu waramukoreye nk'ikintu akakugariye ntakohereze ugenda gute kugira ngo wandikishe nk'iryo tongo umuntu aba yakugariye ntarese yaguhaye uwo rero tugenda unyaragasi mubwira aguha akantu kanditse kubera hajya yaraguhenze ujya hajya ashobora kuba atari guhaye kubera ko uwo muntu niyitaba Imana namba gihari akaba afise abana bashobora kuvuga katagerageza kandi nibo batsinda kubimenya arashobora kubimenya mu bwabo arashobora no guhinduka kubera ko turabantu kuko ibyo tugisha n'icyo tongo bategerezwa kubikubaza kugira ngo bizoborohere nabo nyene mu matohoza hanyuma ibyo umaze kubizana ushaka gushyikiriza aho usanga umusatani mu matoho bagaca bakwandika baje kwandika aheza ugakera umukono w'ibitabo kugira ngo byerekane neza ko waserutse kandi ari waje kwandikisha rero uje gutera umukono w'ibyo bitabo ikibazo mfise nk'uko umaze kubidusigurira turumvise neza ko kandi ku mutwe w'aya majambo ariko turiga ibyo twiteze kumenya akarusho dushobora kumenya mu by'amatongo nk'uko umaze kukivuga umaze kumenya ati duhana urubibi na naka hepfo ni naka ku mutwe ni naka ku ruhande ni naka naha ku ruhande n'iburyo ni naka ese ho aha nta ntambamyi yohaba agakenerwa uwo muntu umuhana urubibi mu buryo udashobora kuza kuyandikisha uwo muntu mutari kumwe ese ntushobora kuyandikisha abo bantu mutari kumwe ugasanga habaye intambamye mu buryo bw'amatongo ikindi nacyo ikibazo kigira kabiri akarusho twiteze ese ko hariho abo dufise amatongo tubona amenga nta ngorane kandi dushaka kugira tumenye neza igituma twogera ihimiriza natwe kugira tugire twandikisha ayo matongo intambamye zishobora kubonekamo tukazimenya ati nizi kugira tugire peti yo kugirene kwandikisha ayo matongo niho byoca bidufasha neza kugira tumenye iyo duca nyene nkuko uri kurabisigura murakoze ikibazo ca mbere abo muhana imbibe bavuze ko boba bakenerwa turaza kuhagera kubera ko uje gusaba kwandikisha itongo mu biro by'igisata nk'umunyamatongo ca komine abo bantu ntabwo tubazanye oya ntabwo tubazanye wewe gusa uza ubazi uburyo umuntu akwajije ati iryo tongo ryawe muhanga wibe nande ushobora kuba wobavuga abo bantu rero muhana imbibe tuzobakenera ku munsi w'igenzurwa ry'iryo tongo ni ukuvuga umunsi twaje kuraba iryo tongo aho niho tuzobakenera hanyuma baruvuze ngo akamaro nako nyine turaza kugashikako ndavyibaza uyu munsi turagashikako kubera ko biri mu byo mwasabye muzotaha mwamenye ibyo turabishikako reka gusa tubandanye nibaza ko uza hagati na hagati turaza kubyumva rero umaze kuzana ibyo byose waheje no gutera umukono muri ico gitabo ibisigaye wewe ucubanza ukigira muhira abasigaye ko gusa twebwe mu gisata ntunganyamatongo tukumenyesha isango ryo kuzoza kugenzura iryo tongo ryawe kugira rero dushobore kuba twoza kugenzura iryo tongo ryawe hasabwa iki haca habaho gutangaza abasabye kwandikisha amatongo bivanye n'ingene bagiye barakurikirana mvuze gutangaza nibaza ko mubyumva gutangaza dushobora gutangaza dukoresheje itangazo riciye ku iradiyo mugabo twe ntacyo dukoresha kubera ko usanga ataradiyo dufise mabaye cyangwa se tinde ku
rya Bujumbura tugatangaza dukoresheje icyo bita affichage kuvuga kumanika ahantu hahurirwa n'abantu benshi itangazo canke biciye mu masengero. Ibyo byose n'uburyo dusanzwe dukoresha ari nabwo twe dukoresha gahi wacu dukoresha uburyo bwo kumanika abasabye kwandikisha amatongo ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi. Ukuvuga iki, abantu bose basabye kwandikisha amatongo tumaze gukora intonde zabo turahiza tukazimanika ku ikomine, hajya ku ikomine ziba zimanitse, tukazimanika ku mutumba itongo ririko, tukazimanika no ku bucumi iryo tongo riba ririko. Aho muca mwibaza ati none kubera iki murinda kubimanika? Ibyo bintu tubimanika kugira abantu bose bazi iryo tongo bashobore kube bomenya bati iri tongo rigire ryandikishwe, kugira ngo nihaba hariho umuntu azi neza ko iryo tongo riri mu matati cyane, nimba ari umuhanambibe wiwe avuga ati jewe uyu muntu ari hano utarikirangura ku burimbi kujyanye n'uburimbi, iri tongo ko turacaburana muri sentare kugira ngo twe ntabwo tuba tuzi, kugira ngo ashobore kuba yocaza anyaragashije cyangwa anyarutse akaza kubimenyesha abo mu gisata cy'amatongo cya komine. Ibyo rero tubimanika iminsi itarenga 30. Iminsi 30 bimanitse. Nibaza ko hariho abantu bakunda kubona amatangazo ibintu byafishije ku mitumba mugabo batagira umutima wo kubisoma. Bijya bintu muraza mushaka muze mubisoma ko ni byiza, kubera ko nk'umusanze batangajije ko itongo rya Norobere rigire ryandikwe kandi uwo Norobere muhanga ubibi, kandi ukaba usanzwe uzi ko mufitanye amatati ntunabimenye, tukurungikiye n'ubutumwa bwo kuzoguha umunsi wo kugenzura iryo tongo ntunaze ngo ntibindaba, ukazosanga uwo muntu araronse urupapuro rw'indangatongo, ni hamwe dusanga bwati ngo byakozwe ntabyunze, byakozwe ntabizi. Rero ikintu gihari ni kuraba muze muraraba ry'amatangazo bamanika ku mitumba mugende muraba muvuga ati aya matangazo yerekeye iki. Usanze ari itongo rigire ryandikwe kavuga ati iri tongo ryandikwe n'ijyana ukaraba aho riri kuri affichage haba hariko byose, haba hariko wasabye kwandikisha iryo tongo n'inyenye n'itongo, hakaba hariko aho itongo riherereye, umutumba n'agacimbi, hakaba hariko n'abahana imbibe n'iryo tongo. Rero gusoma ry'amatangazo ni ingirakamaro kugira ngo mushobore kumenya amatongo ku mitumba yanyu abuca yandikwa. Rero iyo minsi iheze 30, minsi 30 bimanitse, niho duca dufata ingingo rero yo kuza kuraba iryo tongo. Tuza kuriraba ryari mu gihe habuze n'umuntu n'umwe ashobora kuvuga kuri iryo tongo. Iyo rero habonetse uwagira icyo avuga kuri iryo tongo rigire ryandikwa, nk'ubu ukadusanga haje bavuga ati iri tongo naho mugire muryandike ririmo amatati, mbere n'urubanza ruri muri sentare yose yaba iyo kumugina yaba intango cyangwa sentare y'umugihugu yamaze kuba yinjiye muri sentare cyangwa imuburanishwa, ni ukuvuga ko iryo tongo rica ribanza rigahagarikwa gushika aho urubanza ruzocika, mbere rukaba ntabanduka. Rero iyo uwo muntu abonetse icaca akora ategerezwa guca yandikira urongoye igisata cy'amatongo cya komine, akamwandikira ikete. Iyo minsi 30 navuze itarahera, akamwandikira amumenyesha ko itongo ryanaka riri ku mutumba uyu n'uyu agacimbi akanaka byasabwe ko ryo kwandikwa igenekerezo, haba hariho n'itarike bazozira kuriraba, akaca amenyesha ingorane risanzwe rifise. Ahejeje kuzimenyesha iryo kete aca rinyaragasa akarizana mu biro
by'igisata ntunganyamatongo ca komine, abo nabo bakaca bariraba bagaheza bakaca baha kopi uwasanzwe arongoye abasuzumyi bo ku mutumba. Tubaha kopi kubereki, kubera ko aribo begereye cyane abenegihugu bo ku mutumba kandi basanzwe bazi n'iryo tongo riba riri no ku mutumbi wabo. Tubaha kopi kugira ngo badufashe mu matohoza, badufashe baravuge bati batohoze babumve neza ko ibyo uwo muntu yanditse ashikiriza ko iryo tongo ryohagarikwa kwandikishwa ari byo. Rero nico gituma nakubwiye ko bajya basuzumye ku mutumba ari batanga impapuro n'agatongo. Bamaze rero kuraba ko bagakenguza bagakora amatohoza y'iwabo, bakabona neza ko bijya bintu ujya muntu yanditse bifise ishingiro, baraheza ku munsi w'igenzura niho baba bafise ijambo, bakaza rero bakaca batubwira ku muriri ingene bavyagenze. Mu gihe mugabo umuntu atabonetse, kuvuga ko iya misi 3 yaheze ata muntu mwakuze kw'iryo tongo, turaheza igikorwa cyo kwandika iryo tongo kikabandanya nk'uko bitegekanijwe. mu gihe habuze umuntu yovuga kuri iryo tongo, mu gihe hariho icyo icyanditse mwamanitse iminsi 30 igahera, hama muje gusuzuma itongo mugaca mwumva amatati yubutse ubwo nyene, bica bigenda murakoze. Mu gikorwa bajya basuzumye bafise bo ku mutumba harimo no gutatura amatati mato mato kwayo matongo, naho ayo matati yo bayubutse uwo munsi gutatu cyane akacaboneka umuntu avuga ati iri tongo ntiryandikwa kubera ikiriki, wa mugwere w'umusakazi ca wicara ukabumviriza ari bikira bigakira, byaze gukira igikorwa gihagararira hamwe. Mugabe cyo dukora cha tubarungika bakaca bitura sentare yo isanzwe itatura amatati. Uwo muntu akazweza akagaruka mu gihe urubanza rwacitse. Ibyo biheze guca tugera ku itongo, ko tuba twatanze umunsi wo kugera ku itongo. Kugera ku itongo tuba turi kumwe n'imigwi myinshi itandukanye. Haba hariho ubusanzwe aserukira igisata ntunganyamatongo ca komine yaje muri iryo genzura, hakaba hariho n'umugwi w'abasuzumyi bo ku mutumba mwumvise ugizwe n'abantu 7, hakaba hariho kandi n'abasanzwe bahana imbibe y'iryo tongo, hakaba hariho kandi iyo wese yumva avyifuza ariko nta muntu ukumira usanzwe two turandika itongo ukatugwamo, ntabwo tukwirukana ko tubikora ku mugaragaro, uwo ari we wese arashobora kuroreza icyo gikorwa. Rero ibyo biheze duhejeje gupima iryo tongo twagenzuye atamatati yigeze ajamo, igikorwa giheze byose byatunganye, turaheza tukongera tugakora ikindi cegeranyo c'ingene igenzura ryagenze. Ico cegeranyo naco nyene kiraheza kikamanikwa ku mutumba, ku ikomine no mu gacimbiri iryo tongo riba ririko, kikongera kikamanikwa iyindi misi 30. Iyo yindi misi 30 nayo ni iki? Niyo kugira wa muntu atasomye byatangazo rya mbere ry'imisi 30 ashobore kuba yohabwa yandi mahirwe yo gushobora kumenya ko iryo tongo ryanaka ryanditswe kandi ribuca rironkera urupapuro ndangatongo canke tazoronka urupapuro ndangatongo canke urupapuro ndangatongo kw'iryo tongo uzobangirwa gutanga.
iyo minsi 30 rero ya kabiri, iyo minsi 30 ya kabiri niyo yerekana ingingo iba yarafashwe na wa mugwi w'abasuzumi. No mu iyo minsi 30 nyene habonetse umuntu avuga ati iri tongo rirafise amatati, kubera ko wa muntu atabarara urupapuro, turaheza uwo muntu tukabangira kumuha wa rupapuro rw'iryo tongo. Ariko iyo minsi 30 ndabyo bwa kabiri iheze, utaraza kuvuga ibyerekeye iryo tongo ryawe, iryo tongo umuhanda w'ibiko rifite amatati cyane ko ico uriziko ikarangira, utaraza ukacuza twarabazi kumuha urupapuro ndagatongo rwiwe cyangwa nawe tutuba turarumuha, ariko ibiringo byararenganye, turaheza tukamuha urupapuro ndagatongo rwiwe. Murumva ko ari amezi abiri, n'amezi abiri tumenyesha bene gihugu ibigiye gukorerwa ku itongo rya naka, kugira ngo bitegure barabe ko iryo tongo ata matati, barabe ko iryo tongo abahana imbibe n'iryo tongo atangorane bafitanye canke mu kibano canke ari gusanga mbere yoza no kwandikisha itongo rya leta agiyitirira. Ariko tuba dufise wa mugwi w'abasuzumyi usanzwe uzi amatongo yo ku mutumba, ari nawo udufasha kugira ngo dushobore kuba twotanga impapuro ndangatongo. Rero izo ni intambuko umuntu aca kugira ashikire urupapuro ndangatongo. Izo zose zirangiye, ya misi 30 iheze, ya matangazo yose yarenganye, waje no gusaba kwandikisha itongo byarenganye, hawuze n'umuntu n'umwe, urahezwa ugashikirizwa urupapuro ndangatongo wawe. Yego abatumvisaho rumva nkuko namye ndabivuga, hagira ushobora kuba wari kurimira mu itongo rya utekanye, hamukaza kwikomeramo urubanza rutuma rya tongo bari kwaga. Ese abantu bubu marabonye ko basigaye bakoresha umutwe, hari igihe wandikire sigatonye ukihenda, ahantu wihenze akaba ari hawagirene haguhengege. Ese wumva umaze kujyafisha uwo muntu agacatangura gupanga umutwe mu iyo misi 30 umva atakuko mu itongo ryawe kandi wari uritekanyemo kubera umuteguje, ugaca usanga barari kunyaza mu buryo nk'ubu. Aho nibaza ko birinze bibuko impera n'imperuka ashobora kuba naho nyine yo naho utokwibuza kubyandikisha. Yanavuze n'akamaro ko kwandikisha amatongo, aho muri byinshi yavuze harimo ko urupapuro ndangatongo rutakaye canke rugize ikindi kibazo nko gusha, kuribwa n'imbeba n'ibindi, ko bagusubiza urundi rusa na rwa rundi nyene. Ibyo nabyo bikaba biruta kubika agapapuro canke resi baba baraguhaye mu gihe waguze iryo tongo, kuko iyo gahiye canke katakaye bigorana mu kuronka akandi. Mu kurangiza urwo ruganda wararurongoye yibukije abaraho mu kubaha mu ncamake icatumye urwo ruganda rutegurwa. Mu byari bitekanijwe ko turabira hamwe, kwari kuraba by'ukuri n'uruhe ruhara abasuzumyi bafise kugira ngo umwenegihugu wese, ariko by'umwihariko abagendana ubumuga, bagira uburenganzira ku itongo, bivanye n'uko abasuzumyi n'abashingantahe ku mutumba nibo bashobora guhagararira imiryango mu gihe c'igabura, iyo bariko barahana amatongo, bakavugira ugendana ubumuga, bakabona ko igabura ryagenze neza atawarenganijwe, ari naho ibikorwa bica byoroha iyo hageze kwandikisha itongo. Twararavye kandi ibijanye n'isano riri hagati
y'uwo mutekano wo kwandikisha itongo n'umutekano wo gufungura, icyo twita mu gifaransa sécurité alimentaire. Kugira ngo uwo mutekano wo gufungura ubeho, twabonye ko ari byiza kwisunga inkingi zine, aho twabonye ko bisaba ko tugwiza umwimbu, kuronka umwimbu ukwiriye, ndetse unatandukanye ku bifungurwa bitandukanye. Tukaronka kandi inkingi igira kabiri, aho dukoresha wa mwimbu twaronse mu gufungura neza. Tukabona inkingi igira gatatu yo kuvuga ukugwiza mikoro, kugira ngo ibyo twashoboye kwiyimburira dushobore kuronka uburyo bwo kubigura. Inkingi ya nyuma ni yuko tutobikora ku munsi, ahubwo twobikora mu buryo buramba, icyo twita stability, kuko uwo mutekano wo gufungura si uw'umunsi umwe, si uw'umwaka umwe, mugabo twifuza ko byoba ibintu by'ibihe byose, kugira ngo tugendere ya nsiguro y'umutekano mu gufungura ivuga iti gaburire n'abandi. Ibyo rero kugira tubishikeko, twabonye ko umugwi nyamwinshi w'abenegihugu mu Burundi dutunzwe n'uburimyi. Uburimyi nabwo bubera hehe? Ku matongo. Umaze kuba ufise umutekano ku itongo, hariho ivyizigiro byinshi byo kugira n'umutekano mu gufungura, kuko uhera waheze ukaronka hahandi uzogwiriza wa mwimbu. Ngivyo nyamukuru twashoboye kurabira hamwe. Umaze kuba ufise itongo, ukaba urifisemo umutekano, nuko riba ryanditswe. Kugira ugire umutekano mu itongo nuko riba ryanditswe, rikingiye amatati, ushobora no kurikoresha icyo ugombye mu bwigenge ntangere. Ni naho twaciye tubonera hamwe akarusho canke se akamaro ko kuronka urupapuro ndangatongo, aho twabonye imico ibiri nyamukuru y'akarusho ko kugira urupapuro ndangatongo. Umuce wa mbere ni mu buryo bw'ubutungane, mu kurinda amatati, mu gukingira itongo abashobora kurirengera, bigatuma muja mu manza z'urutavanako z'umwanya n'umwanya. Umuco ugira kabiri mu karusho twabonye ni mu buryo bw'ubutunzi, aho wa rupapuro ndangatongo mushobora kurugira ingwati muciye muri ya mazu adandaza amafaranga, kugira ngo mushobore kuronka ingurane. Ivyo rero nibyo bishobora kudufasha kugira ngo intumbero y'umugambi turashoboye tuze tuyishikeko mu kuduza ku rugero ugufungura mu miryango. Ni byiza ko muriko muratunganya imigambi mu ngo zanyu mwisunze ingendo ya Pipe Mboniyongana, mushiramwo by'umwihariko ibikorwa bijanye n'uyu mutekano w'amatongo. Kwandikisha amatongo mukabigira intego, mukabigira nyambere muri bya bikorwa byo gukingira amatongo. Akandi kama numva no batera mu gusozera nuko umutekano w'amatongo na cyane cyane mu buryo budakumira muharanira mutisunze ivangura na rimwe, ahubwo mugashiraho akatuzo ku bantu bagendana ubumuga, kuko biragaragara ko nibo umutekano wo gufungura akenshi uhungabana cyane
bifatiye kuko kuntu ataburenganzira ku matongo abenshi baba bafise. Ndashimye rero ukuntu mwashoboye gukurikirana izi nyigisho ku ntererano zanyu, haba mu gisata c'ubuhinga muri ntunganyamatongo mu ikomine, haba mu gisata c'abatware abashingana y'imitumba, haba mu gisata c'abasuzumyi ku mitumba, tutibagiye n'igisata c'intwaro, kuko tuzi neza ko ibiyago twagize twabonye icumwe n'uwundi yokora yoterera kugira ngo inzitizi zitandukanye twashoboye kurabira hamwe zitorerwe umuti, zivanweho bishobotse. Norangiza ngira nti mu iterambere sisigara inyuma Bamwe mu bitabiriye urwo ruganda bagize ico batwiganira. Je nitwa Ntambuke Omer, nkabandi umushefu dokone w'Agakerekwa. Natwe twaje kwiga ihugurwa yerekeye akamaro ko kwandikisha itongo mu kugira umuntu aronga urupapuro rwanda ndangamatongo. Abantu bagendana ubumuga ntabwo abavyeyi babo bari babitaye kugira bagabura amatongo, bamenye nabo bamenye itongo ryabo, bagira ubwigenge kutongo ryabo bagiye kuryandikisha, baronka uburenganzira nk'abandi. Aho hahise ntabwo babaha agaciro n'ikibanza kibereye, barabakumira no kwerekana bavuga bati bamuhaye iki kivi ntago yo kirima ntacyo kimarira, iki kivi kigume kuri sewe n'abafise ubushobozi bwose bagendana, kiretse wajyana n'umugabo baramukumira. Ubu tumaze kuronka izo nyigisho, hariho ishiramwe zo wa Burundi ryaje ku mutuma Agakerekwa, iratwereka ko umuntu afise amategeko angana n'ubundi, n'uwagendana ubumuga ari umuntu nk'abandi, adakwiye gukumirwa, ashirwa imbere nk'abandi, bamushira mu mashuri, iyo bagiye gusenga bamwe bamujana ku misa, niyo hashitse abashitsi mu rugo baje kuramutsa bakamwerekana mu bandi bashitsi. Ariko icyo gihe baramukumira ngo ntuzane iki kintu ngo kirekire ngiye ngo ndagenda bakibonye ngo bonseka. Tugiye gukoresha amanama abene gihugu bose takumira ribayemo kugira bombe ko umuntu agendana n'ubumuga ari umuntu nk'abandi, hama bagire igihe cyo kugaburira abana, umwe wese amenye itonga atagukumira bibayemo, kugira ronke urupapuro rwo kuza kwandikisha, aronke uburenganzira bwo kuza kwandikisha itongo, aronke urukaratasi ndangamatongo, hamwe bageze igihe yingunganya kaza gusaba ingorane muri leta mu mabanki kugira nabaronke ukuntu yodandaza yitejeje imbere. Jewe nitwa Bimenyimana Joseline, sanzwe mva ku mutumba w'Agakerekwa. Twari twaje mu ihugurwa ry'inama twatumiriwemwo n'ishirahamwe riri mu runani rufatikanyije mu kwitaho abagendana ubumuga. Batubwiye ukuntu tworonka urupapuro ndangamatongo mu kwandikisha amatongo yacu. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho gutaha. Bye bye.